Niteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaza wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweho biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nonyemerere nkuhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania, mu gihugu kibanyi ca Kenya, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo ry'icumi na kane z'ukwezi kwa karindwi, umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Gutegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru n'ibiganiro tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV mukunda muri benshi, ariyo yanyu kandi yacu. Umurwi wiyamirizwa cane wo kunywanisha abarundi ugomba kubonana n'intwari zakingiye abandi. Abantu barenga ibihumbi 11 bashijije ubuzima bwa bagenzi babo, ababanye canke abo bazi baramaze gutororokanywa na CVR. Ivyo biharuro ni ivy'intwari zo mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi na kabiri rwahitanye abahutu benshi gusumba abatutsi. Bamwe muri bo barapfunzwe, abandi mbere baranicwa, uko akaba ariko vyemejwe n'umukuru wa CVR. Igikorwa co kumenya abo bitwa na CVR ko hari intwari cakorewe ubwa mbere mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura kuri uwu wa gatatu. Mu ntambara zose zabaye harabayeho intwari, hari abakijije abandi, abantu bakingiye abandi. Iyo batahaba ibara ryari kugwa mu gihugu cose. Mu ntambara zisubiriza Uburundi bwagiye buracamwo, hari abakingiye abandi bataravye aho begamiye mu vya politike, intara canke ubwoko bavamwo. Uko akaba ariko vyatomowe na Pierre Claver Ndayicariye, umukuru wa CVR. Igikorwa catanguwe kuri uwu wa gatatu gitegekanijwe n'ingingo ya gatandatu y'itegeko ryo muri Munyonyo 2018 rigenga uwo murwi. Dushaka kubanza guha agaciro abakijije abandi, tubita intwari z'ubuzima, abakingiye amahanga. Uko akaba ariko vyashimangiwe n'uwo murwi utigeze wibanda ku bwicanyi bwabaye mu zindi ntambara mu Burundi. Abacitse kw'icumu bari batumiwe, muri bo harimwo Maître Fabien Segatwa, umwe mu bashingwamanza ba kera b'abarundi n'abanyafurika. Kuba akiri muzima abikesha babiri mu bahoze ari abasenyeri bakuru b'ishengero rya Katolika mu Burundi. N'uwahoze ari musenyeri mukuru wa Gitega hagati mu Burundi, Joachim Ruhuna, yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda na gatandatu n'abitwaje ibigwanisho bikekwa ko ari abagwanyi ba CNDD FDD. Cahora hari ikiroberi cabaye umugambwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu biciye mu masezerano y'i Arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri, hamwe n'uwahoze ari musenyeri mukuru wa Bujumbura Evariste Ngoyagoye, ubu ari mu karuhuko k'izabukuru. Abakozi b'Imana nyabo baratandukanye n'abandi bantu. Nta muntu n'umwe yovuga ko musenyeri Ruhuna canke Ngoyagoye babikoze kugira ngo bashobore kuronka ikintu ku bwanje. Iseminari nkuru ya Bujumbura yaratubereye akarorero kerekana ko ikiremwa muntu gishobora gushitsa igikorwa ciza cayo. Uko akaba ariko uwo mushingwamanza wa kera kandi yubashwe mu Burundi yavuze. Patiri Charles Gahebe yapfuye mu myaka ya za 90, nawe nyene ari mu ntwari zari zimaze guharurwa na CVR. Yarakingiye abahutu benshi harimwo Patiri Fermin Nahayo, yanapfungiwe kandi ico gikorwa. Ico gihe yakorera hagati mu Burundi. Uwo mupatiri yakijijwe, yaranagumye mu mabanga yo kurongora amashure. Yakijije abantu kubw'urukundo rw'Imana n'abantu. Na jewe ubwanje Fermin Nahayo yaranyijije kenshi kandi murambona muri mwebwe. Uko akaba ariko umugenzi wiwe wa kera Patiri Nahayo yavuganye agatwengo. Kubw'umushingwamanza Fabien Segatwa, ni nkenerwa ko abantu bamenya ko ikirimba c'uwahoze hari musenyeri mukuru w'Igitega Ruhuna camye ari ubuhungiro ku bantu batagira gutabara gushika ku rupfu rwiwe. Ibitigiri n'ubudasa. Gushika ubu CVR iramaze kumenya ibihumbi birenga 11 vy'abakijije abandi. Bamenywe uko nyene kuko biganywe n'abacitse kw'icumu ku bwa Ndayicariye. Yaranagereranije
umuntu arashobora gutabara abantu babiri i Ngozi centre mu buraruko bw'Uburundi agaca yicisha abantu 200 hafi y'Ingozi, i Musenyi canke i Kiremba. Abo bantu CVR ntibita intwari nyazo kuko bakijije aha bica hariya. Dushaka abakijije abantu koko, bisigura umuntu abonwa mu maso y'abanyakibano ko ari umushingantahe vy'ukuri. Mu bakijije abantu bamwe barapfunzwe, abandi baranicwa, abandi nabo baracibwa mu kibano. Uko akaba ariko vyemejwe na Pierre Claver Ndayicariye. Ariko ku bwa Gervais Nibigira, icegera ca RCP yanacitse kw'icumu mu mwaka w'1993, ntibihagije kwemera ko hariho abantu bakijije abandi. Umurwi CVR utegerezwa kandi kwemera ko atari abahutu gusa bishwe mu Burundi. Ivyo biratandukanya abarundi aho kubashira hamwe, uko akaba ariko we abibona. Mu mpera za Kigarama 2021, CVR yari yatangaje ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwahitanye abahutu benshi ku batutsi, ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Ariko umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaranse kwemeza ico cegeranyo, akavuga ko ibikomere biracari bishasha muri iki gihugu caciyemwo indyane nyinshi. Uburundi bugizwe n'amoko amwe n'u Rwanda, umubanyi wo mu buraruko, aho ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ryemejwe na ONU. Nayo mu makuru ariko aravurwa mu gisata c'umutekano nuko mu ntara ya Cibitoke, 5 mu bitwaje ibirwanisho bavuga ikinyarwanda bishwe n'igisirikare c'u Burundi mu ntambara zabahuje. Urwamo rw'inkoho zikomakomeye rwumvikanye kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mw'ishamba cimeza rya Kibira ku mitumba ya Gasenyi na Gafumbegeti muri komine Mabayi yo mu ntara ya Cibitoke. Ku bw'amakuru dukesha ikinyamakuru SOS Media Burundi, mu gihe igisirikare c'u Burundi cariko gikizura mw'ishamba rya Kibira, cugururiye umuriro ku murwi w'abantu bitwaje ibirwanisho uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wimba ubutare mu kinyegero mu Kibira. 5 muri bo barishwe, abandi 4 barakomeretswa cane. Abo bakomeretse baramenyekanye, ni abantu bitwaje ibirwanisho bavuga ikinyarwanda bamaze imyaka myinshi bacumbitse muri ako gace, bakaba baraciye bahambwa mw'iryo shamba kuri uwu wa mbere. Abakomeretse bakaba bariko baravurirwa muri bimwe mu bitaro biri mu gisagara ca Bujumbura. Ico kimenyeshamakuru kandi kibandanya candika ko kuri uwu wa mbere ikiziga c'umusirikare w'u Burundi catowe mw'iryo shamba cimeza, hamwe n'abandi basirikare 2 bakomeretse, nabone bakaba baraciye bajanwa i Bujumbura kuvurirwayo. Umukuru w'umugambwe CNL Agathon Rwasa asaba leta ya Tanzania guhagarika kubandanya ubucuti n'u Burundi hataco bwungura abanyagihugu, ariko bufise inyungu ku bategetsi n'umugambwe CNDD-FDD gusa. Agathon Rwasa akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye ikinyamakuru co muri Tanzania The Citizen igihe yari mu rugendo mu gihugu ca Tanzania. Muri ico kiganiro Rwasa yashikirije ko leta ya Tanzania ivyitwaramwo neza iyo hageze ibijanye n'ubucuti bwayo n'umugambwe uri ku butegetsi. Mu kiganiro Agathon Rwasa yahaye ikinyamakuru The Citizen mu nomero yaco bashize ahabona kuri uwu wa gatatu, uwo munyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yavuze ko kuva kuri Mwalimu Julius Nyerere, Tanzania yamye ari umugenzi wa leta y'u Burundi. Agathon Rwasa ati kuva mw'ico gihe cose leta y'u Burundi ntirigera ihagarika gucinyiza abanyagihugu bayo. Aho rero hakaba ariho Agathon Rwasa asaba ku bijanye n'imigenderanire yoba hagati ya leta na Tanzania n'u Burundi. Umushingamateka Agathon Rwasa akaba yipfuza ko iyo migenderanire igirira ikimazi abanyagihugu b'u Burundi kuruta uko igirira ikimazi abategetsi b'igihugu. Muri ico gihe Agathon Rwasa yabwiye ikinyamakuru The Citizen ko leta ya Tanzania yokwama ishinze ijisho ku bibera mu Burundi, ikanabasha gukinga mu gihe hoba hari ibibi bigiye kwaduka. Agathon Rwasa yabwiye ico kinyamakuru ko iyo ari imwe mu mvo nyamukuru yatumye agiranira umubonano na bamwe mu batavuga rumwe na leta ya Tanzania. Iruhande y'ivyo, Rwasa aboneraho kwibutsa ishirahamwe ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ko ari ryo rishinzwe ahanini kwitaho ibijanye na demokarasi muri kano karere,
Kuri ubwo rero abicishije mw'ico kinyamakuru Agathon ahamagarira ahanini indongozi za EAC ko arizo zikwiye kubwira uwurongoye Uburundi ko Uburundi hatari icibare c'umugambwe CNDD FDD ahubwo hari ubw'abarundi bose kandi bo mu migambwe yose. Gutyo rero ati izina Murundi wese afise uburenganzira bwo kubaho mu mwidegemvyo ata nkomanzi.